Mahoro mwigisha, nagomba kukuramutsa ariko nagomba tube turaganira gusa gripe niyinyishe urumva mvuga nabi ndavugirana sawa. Ikintu nagomba tuganireko ni kuganira ku kintu kijanye n'amahinguriro. Ndaza kuganira nawe mfatiye ku bihugu bibanyi ariko nza kuvuga ku gihugu ca Tanzania kuko narakigiyemwo ndakimaramwo n'imisi itari mike, narakimazemwo nk'amezi akwira 6 mu gisagara ca Dar es Salaam. Mpaye ndaba Dar es Salaam, umugwa mukuru wa Tanzania w'ubudandaji, nasanze ni igihugu gitunze, hariyo amahinguriro menshi cane, kandi ugiye kuraba Tanzania ubwabo ntibateye imbere. Ndaza kubisigura, Tanzania ubwabo ntibateye imbere, ariko ugiye kuraba Tanzania ubwayo irateye imbere. Reka nsigure kubera iki Tanzania ubwabo badateye imbere. Tanzania ubwabo ntibateye imbere kuko amahinguriro menshi ashoboka nay'ingenzi, benshi usanga ari ay'Abahindi, Abashinwa, Abarabu. Yego n'amahinguriro y'Abatanzania arimwo ariko siyo menshi cane. None rero ugiye kuraba Tanzania ubwabo usanga tugize kuri urwo rugereranyo rw'amahinguriro usanga ari bake bafise ayo mahinguriro. Nico gituma ucuvuga Tanzania ubwabo ntibateye imbere, mugabo Tanzania ubwayo irateye imbere. Nico ngoma mpagarare ko Tanzania ubwayo iteye imbere gute. Tanzania ubwayo irateye imbere kuko bobo uje uri ingenzi, umunyamahanga, ukirondera gusa aho wubaka kugira ushinga ihinguriro, bakubwira wewe burashinga burubaka, ibyo kuvugana nawe tuzokuvugana inzu iza yadoze. Niko Magufuli yavuga, ndavyibuka yarabivuze iryo jambo. Yavuga ati wewe ukihashimye uri ingenzi ugomba gushinga ihinguriro burubaka, hanyuma leta twe tuzoza gushika dusanga n'umushinge n'ibindi uza wasizemwo tuvugane hanyuma ukore hapa kazi to. Rero nagomba kuvuga natwe aha mu gihugu cacu ikibazo witegura ikibazo witegura ikibazo uzo kwishura. Ngaha iwacu nta mahinguriro dufise. Ikibazo rero ni iki mwigisha, habuze iki kugira ngo ingenzi zigendere igihugu c'Uburundi? Ikindi kibazo ni iki gikurikira, ni iki gituma ingenzi zitaboneka cane ku bwinshi mwa kino gihugu c'Uburundi? Ni igiki kizibira ingenzi kuzana amahinguriro mu gihugu c'Uburundi? Ico ni ikibazo gifatiye ku bintu vy'amahinguriro. Hari ikindi kibazo rero ngoma ndakubaze gifatiye ku bintu vy'intwaro. Hamwe Gisahira yotwara igihugu, yokora iki kugira ngo igihugu agiteze imbere mu myaka mike cane? Hamwe Gisahira yotwara igihugu, Gisahira nk'umukuru w'igihugu c'Uburundi yokora iki kugira ngo ateze igihugu imbere mu myaka mike cane? Yokora iki kugira giteze imbere mu myaka mike cane? Yokora iki Gisahira hamwe yoba umukuru w'igihugu? Mu gihe ko tubona baduha vision za kure mu 2060 sinzi ko je nzoba ndiho. None Gisahira hamwe yoba nk'umukuru w'igihugu yokora iki kugira igihugu agiteze imbere mu myaka mike cane? Murakoze, Imana ibahezagire. Umutipe ibibazo yamambazaga basha azohava basungura. Umutipe ibibazo vyiwe atabari mizagazaga ngaho basha. Abarimu bose usanga bafise abanyeshuri nka mwe naba, munyeshuri akubaza akabazo uri umwigisha utaprepaye ugaca utangura guparapara mu manote. Sivyo nagomba kuvuga yuko umunyeshure yamabaza ibibazo nkoramutima kandi akabaza ibibazo bituma
n'abandi batahura. Rero iki kibazo abajije nibaza yuko tuzogitangira inyishu muri ca cigwa duheruka gutanga intangamarara yacu. Birashoboka cyane ko Uburundi bwoshobora gutera imbere mu kanya gatoya utiriwe burashika no mu 2040 canke bigatwara ikimpumbi, mbere ntibinashoboke yuko dushobora gutera imbere, iterambere tukaguma turyumva kw'iradiyo canke turisoma mu binyamakuru. Ariko rero naho biruko, ubu niwo mwanya wo kwishura ibibazo nk'ibi. Imana nibahezagire, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ndabibutse ko isango ari rya rindi ry'itariki 12 ukwezi kwa kabiri igihe isaha 1:30 ku masaha y'Ibujumbura, niho tuzoba turiko turerekana ingene twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Nivyo hariho abazaba barataye ivyizigiro, batanye n'ikigazuzo bati ariko haracariho ivyizigiro. Wewe gira subscribe na jeme na partage, ibisigaye navyo wirindirire byasango.